gushigikira leta twasanze mu gihugu hagati hariho abantu bakenye, hariho umuntu kugira aronke inoti y'ibihumbi 10 abanza gushora uduharage yari afise mu nzu, yafise igitoki agashora, yafise inkoko agashora kugira ashobore kuronka amafaranga. Duca dusanga rero ko leta yiyemeje kurungika uburyo mu makomine ni bibandanye, naco gituma bongeye miliyoni 70 mugabo bishikire uriya mwene gihugu muto. Byo mushikira gute? Kumushikira sukugenda kuri poste canke kuri kopeke canke kuri microfinance ngutonde ngo baguhereza amafaranga gutahanye. Turashaka ko abene gihugu bose atanu mwavuyemwo kiretse wikuyemwo aja muri koperative, kuko leta igombe cisha amafaranga mu makomine hafi yanyu mu makomine za miliyoni yahora itanga nubizo zitanga. Mugabo nkuko nabibabwiye turabye ku mutumba amakoperative hanyuma babahe amafaranga. Nukuvuga mugize koperative murafise amafaranga ayo kwita yiyandiro y'umutahe, ayo nayi wanyu murayafise. Mugabo murashobora kuba mufise umugambi urengeye ayo mufise. Ico gihe leta rero yavuze iti ko abene gihugu bashobora kuba bafise imigambi myinshi mu mutwe borangura, mugabo bakabura amafaranga bakoresha, reka rero dukoreshe za miliyoni tuyabagurane si byagusa. Kuko bagiye kuyabaha hariho hariho abagagi ngaha ku mitumba usanga bahabona ati rero leta yaduhaye amahera ngwino tukabure mpagwanje nawe utware gwawe nanjye ntarwaje kubera ko arayagusa. Mugabo kubera ko azoba yo gusubiza ivyo ntibiba, kuko nico gituma dusaba ko umutumba umuntu wese yokanura azoba ari muri koperative, kandi twababwiye ko twifuza ko bose bajamo. Hanyuma ivyo tuzoshimikira ko nibihe ni ivy'uburimyi nyene musanze bukora ku mitumba, ivy'ubworozi, ivy'ubudandaji, ivy'imyuga. Mugabo murumva ko hariho amafaranga leta izobashigikiza kugira ngo ico gikorwa mwatoye kurangura mukirangure neza. Kandi si ngombwa ko mitumba yose mukore bimwe, oya nimukora bimwe, bamwe bose bazokora ivyo babona bishobora kubazanira inyungu. Kandi ni nkuko hariho ivyo mukora ngaha mu Kirundo usanga hariya mu kiyaya c'imbo batakora, nivyo bakora hariya ubu ngira ngo umuceri waraduze murawurima, mugabo ngira nturakwira hari yepfo barishobora kuba barima mwinshi kubasumba, namwe mukaba mufise ibindi murima ngaha. Koperative kuri koperative rero zirashobora kuzohana ibyo zimbura, bamwe bakajana ibyo bimbura ngaha byinshi, imbibi haragari byinshi ngaha, abandi bakazana umuceri gutyo. Mugabo bikozwe n'amakoperative kutayabaha burundu nk'ingabire kubera iki? Nuko ayo mafaranga azoguma akora kandi amakoperative azoguma akura. Uno musi murashobora kuba muri ko murarima gusa za tournesol nabona ngaha n'ibindi, mugabo mukifuza kugura nk'akamashini ko guhingura ivyo murima. Ico gihe muja muri komine, twebwe turafise umugambi wo kugura akamashini ko guhingura ibijumbu tubikuremwo ibisuguti. Duherera amafaranga kuko akamashini kagurwa amafaranga angana uko. Koperative ku mutumba runaka ikiroka ayo mafaranga igura ku kamashini, hama bahingure ibyo bijumbu babikuremwo ibisuguti. Ibi bijanye no kurima no korora bitohereraho gusa. Nukuvuga ni haba hari abafite koperative yo kurima dufate, ni hace haba abagira koperative yo kugura ibyarimwe n'abajya abantu babihingure muri ya makoperative nyene, hanyuma banabishore barondere aho babishorera. Ivyo rero nivyo leta yafashe nk'umugambi, naco gituma ndaza kubigaruka kuko hari intambamye
naco gituma umuntu agomba kwikura wo ku mutumba agomba kwikura muri ivyo bijanye na koperative ni ukuvuga agomba kwitesha iterambere aho babikoze hose igihugu caciye gitera imbere kandi abene gihugu baratera imbere kuko muri ico gihe urumva uburyo buraboneka amafaranga araboneka kuko ni leta iri kirashigikira. Aha rero leta yarashizeho ikindi kintu yarashizeho novuga nti urwego rwitwa ANACOP mu gifaransa ni Agence nationale de régulation des sociétés coopératives. Agence nationale de régulation des sociétés coopératives. Itegeko ry'umukuru w'igihugu yaramaze kurushiraho abarurongoye baramaje kujaho ni urwego rwegukira ibiro by'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ubwo rwego rujejwe gukurikirana ku munsi ingene ayo makoperative azoba ari karakora. Amafaranga mwahawe mwayashize kuri konte iyiyi, muriko muyakoresha gute, muriko mukora ibiki? Urugwego ANACOP abarugize bazotunganya amahugurwa amateriye yo kwigisha abagize amakoperative abayarongoye hamwe n'abanywanyi kugira ngo bamenye ingene koperative ikora. Ni urwego rero rukomeye kandi rwigenga rufise autonomie de gestion bazoruha uburyo rukoresha kugira ngo amakoperative ntagire ingorane. Murumva leta iratanze uburyo kandi iratanze n'abantu bakurikirana ku munsi ingene amakoperative azokora. Iki rero mucumve bavukanye bahana mu Kirundo ni ingendo nshasha yo kugira ngo dutere imbere kuko twabonye neza kuko tutaravye neza hari ushobora gusanga bamwe bateye imbere abandi bakaguma ari bantaho nikora. Ibyo rero nibyo tugomba ko dukosora.